iravuga ngo umuntu wese ari ku musani ukwizera kwiwe kugegwe. Umuntu wese ari ku musani ukwizera kwiwe kugegwe. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Bakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV, turamukije mwese aho muherereye, haba muri Amerika, muri Aziya ndetse no muri Afrika. Hano iwacu Bujumbura mu gihugu cyacu Burundi, tubaha ikaze mwebwe muko dukurikirana kuri channel yacu. Uno munsi tukaba dufise umushitsi w'iteka yatugendeye muri ino studio yacu ya Tarsis Hope Ministry TV. Tukaba turi hano tujagiye hamwe twese kuri mikoro, mukaba muri kumwe na Bizimana Bienvenue, benshi bazi ku izina rya Tony. Tukaba tumuha ikaze umushitsi wacu, kaze. Bakoze cyane, mani bahezagire, ariko inyuma y'ibyo byose reka tubanze dusenge dushime no kuba twageze hano. Uhoraho Mana uri mu ijuru, turagushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Ni byiza ko turi hano uko wabikunze. Turakwinginze rero ubane nacu mu kiganiro tugiye gukora, ukibemo turabigusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hama turabashimiye twakira. Amazina yanjye ni Twayangireza Betty, ndi umuririmbyi, nkaba ndi umuvugabutumwa, byose murakoze cyane. Ubwo uravuze yuko uri umuririmbyi kandi uri umuvugabutumwa, ariko tusabe gato uyu munsi uraduhereza indirimbo. Nizera yuko n'umuvugabutumwa bw'uyu munsi atabutugaburira ijambo ry'Imana. Barabikubwira aza gukunda. Murakoze. Ijambo ry'Imana ntabwo nteba cyane, ariko hari ijambo ry'Imana nkunda cyane riri muri Luka 18 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo muhore musenga ntimurambirwe. Rero nagomba mbwira abakunzi banje aho baherereye baze kurisoma, sinda kurirondora kuko sinaje kuvuga ubutumwa, ariko havuga ngo muhore musenga ntimurambirwe. Hanyuma rero no musikira mbona no kwibanda ko cyane n'indirimbo z'Imana. Murakoze kandi nanjye biranezereje kumva byose ufise ingabire yo kuvuga ubutumwa, ufite ingabire yo kuririmba indirimbo bimaze Imana. Ariko batubwiye yuko uyu munsi ushimye ko udushikiriza indirimbo. Burya ufise iyo ndirimbo imwe gusa canke ari nyinshi, zibiri zitatu zine ufise? Murakoze cyane. Indirimbo ufise ni nyinshi, ariko izimaze kugenda kuri YouTube ni zine gusa, ariko hariho n'izindi shasha zigera zije ko nko mu ndwi, ariko izimaze kuboneka ni zine, ariko indirimbo ufise ni nyinshi cyane. Muri izo nyinshi ufise zine ziri kuri YouTube, urashobora kutubwira akapera kugira ngo nuko dukurikirana kugira ngo bumve wa muntu niwe kweri wa muririmbyi? Murakoze cyane. Hari indirimbo nahereyeho nkunda cyane, ivuga ngo umuntu wese ari ku munzane ukwizera kwiwe kugegwe. Ni ukuvuga ibibazo uri kuhura nabyo, ni umunzane w'Imana kugira ngo irabe ingene uvyitwaramo. Iyo ndirimbo rero nico bituma nayise umunzane. Sinzi ko munsaba se kwiririmba. Ibyo byiza. Iravuga ngo
umuntu wese ari ku musani ukwizera kwiwe kugegwe umuntu wese ari ku musani ukwizera kwiwe kugegwe nibibuke Shadurake Meshake Bedenego bahuhoraho ukwizera kwabo kwagerewe mwitanure rya kumuriro umuntu wese ari ku musani ukwizera kwiwe kugegwe umuntu wese ari ku musani ukwizera kwiwe kugegwe. Haleluya. Murakoze cyane. Numva nyene ari uko vya nogeza ngaho hama abagomba kuyikurikirana baca basimbira kuri YouTube bandike ngo yangiriye neza Betty baca babona iyo ibiherereye kugira ngo babandanye. Murakoze. Ego nawe murakoze. Numva indirimbo yawe irakwiye kwitwa umunzani. None watanguye ryari? Umaze igihe kingana gute utanguye? Ufise intumbero nki ushaka kwishika uzoshika ku ntumbero yihe kugira ngo abariko bakurikirana bamenye ati wa muririmbyi wacu Betty yatanguye umwaka uyu none afise intumbero runaka, intumbero yawe nanye barifuza ko boyimenya. Intumbero mfise no kuvuga ngo haraheze umwaka umwe gusa, ariko intumbero mfise numva ngomba kwamamaza ubutumwa bukagera kure. Umuntu wese nk'indirimbo umunzani gituma naririmbye umunzani nabona igihe aho kigeze umuntu wese ashobora kwikorera ibibazo bikanka ko yihangana bikanka kabifata, ariko nagombye kubibutsa Shadurake na Meshake na Bedenego bagiye mu itanura ry'umuriro kugira ngo Imana irabe ko bayemera. Hari ikigeragezo rero kiza kugira ngo Imana irabe yuko uyemera canke nyene muri kumwe, ariko kubera itakwansi iri kiragupima nje gituma ndirimbo nayise umunzani. Rero mu majambo mvuga ngomba ngo umuntu wese ahana aherereye yumva ubutumwa bwiza kugira ngo naba afise ikigeragezo amenye ingene acitwaramo. Bakoze tumvise yuko intumbero yawe ushaka kwamamaza indirimbo mimbaza Imana kwisi yose. None nta makonseri uragira ibitaramiro bitandukanye hano iwacu mu gihugu cacu canke hanze y'igihugu? Murakoze cyane. Mfise ingabire nawe n'Imana, ariko ingabire mfise ndacarondera umuntu nyene asapotinga kugira ngo ngere kure nyene mvuga ubutumwa yongera mfashe no mu buryo sindaronka umuntu wo kumfasha kugira nyene ngo bigende neza. Ego none uworonka uwo gufasha ntaco musaba nkuko tumenyereye kubona abandi bantu iyo bifujije gusa gutanga ubufasha ku muntu afise ingabire nk'iyo. Uyu muntu afise ingabire atanga kumubwe ati nageze hano nkoresheje uburyo bungana gutyo nshobora kunsubiza uburyo bwanje, wewe ubivuze ku iki kugira ngo abariko barakurikirana hano kuri channel yacu bo bafise umutima wo kugo supportinga wabwiye iki? Murakoze cyane umbaje ikibazo ciza. Mwivuga butumwa ryanje ntabwo ngomba kuronka ibintu byinshi, ariko ndagomba ahubwo abantu kugira ngo bakizwe bamenye ivy'Imana ico bivuga. No kuvuga ngo amfashije Bibiliya ivuga ngo nta wakoreye Imana atazobishumbushwa umurengera. Niko Bibiliya ivuga ngo nta wakoreye Imana, ivuga ngo nta wakoreye Imana atazobona umurengera wabyo. Rero mu kumfasha kwanje hari igihe nawe nyine Imana usangira muzamuye bivanye no kungere nawe yayifashije. Hajya buri Imana iradufasha, ariko natwe ntishobora kudufasha nyene twicaye. Rero uwo kumva nyene yo bikunda
akanyigiza imbere, byoba byiza kugira ngo tubwire ubutumwa amahanga yose. Muri make ntabwo ngomba inyungu z'amafaranga, ariko ndagomba inyungu y'Imana muri rusange. Ndagomba ko Imana ndayimenyekanisha nyene mw'isi nzima. Sigomba kuyimenyekanisha hano mu Burundi gusa, ariko ndagomba kuyimenyekanisha mw'isi nzima. Rero habonetse uwomfasha, byo bari byiza cyane, kandi Imana yozomuhemba kuko mfise ingabire nyinshi ariko ziricaye kubera uburyo butari sawa. Murakoze. Nzi muri ko muradukurikirana kuri no channel yacu, murumva umushitsi yatugendeye hano atubwiye amajambo meza, amajambo yubaka. Aranasavye ariko adukurikirana ko mwoshishikara mutanga amasengesho kuri we mu musengere, kugira ngo icifuzo yifuza kuzo kwamamaza indirimbo mimbaza Imana akazishikana ku isi hose. Eka arasavye kandi mushishikare mu muba hafi, haba mu buryo ndetse no kumushigikira kuri no channel. Nama mwumvise yuko yatubwiye byinshi, yatubwiye yuko baca mu bintu byinshi, ariko ashishikara ababwira mushishikare mu musengera. Bantu muri ko ruterekeye mu dukurikirana kuri no channel yacu, turabashimiye. Turazi neza yuko mwahevye byinshi mwariko murakora kugira ngo mukurikirane kino kiganiro cacu camwe ne data tugendeye muri studio yacu, studio Tarsis Hope Ministry TV. Turabashimiye twongera tubamenyesha ko mushishikara mu partager ahandi, kugira ngo n'abandi bashishikare gupartager abandi, murayikinga kuri channel yacu, kugira ngo natwe twamamaze rino jambo rya mwene mushikacu ashoboye kudushikiriza kuno munsi. Tukaba tubashimiye, murakoze. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.